Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri Isomo TV bivanye naho muherereye. Abantu 57 harimwo abagore 5 ku bantu 152 bari bafungiwe mu busho butandukanye bwo mu ntara ya Burunga nibo barekuwe kuwa 27 na 28/2026 aho abajejwe ubutungane muri iyo ntara bari hamwe n'umugwi urongowe n'umuyobozi mukuru ajejwe agateka kazina muntu mu bushikiranganji bw'ubutungane agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira bariko bagendera ubwo busho. Abarekuwe bakaba bakengurukira cyane leta y'u Burundi kuri iyo ntumbero yihaye yo gukurikiranira hafi agateka kazina muntu gushika no mu bafungwa, bagasaba ko ivyo bikorwa vyobandanya kugira hafungurwe abafise ivyaha bito bito bitohungabanya ikibano canke abadafise icaha bagirizwa. Abashikiriza amanza muri ako karere bamenyesha ko kenshi abashirwa mu busho canke bakabugumizwamwo bitari bikwiye usanga biva ku kutamenya amategeko canke kudakarihirizwa ubwenge kw'inyamiramabi mu vy'amategeko. Gerard Hakizimana umuyobozi mukuru ajejwe agateka kazina muntu aranegura iyo ngendo yo kwihutira gufunga abagirizwa ivyaha bito bito, agahamagarira inzego zose guhagararira no gukurikiza neza amategeko kugira agateka kazina muntu kubahirizwe.